mu gihe yariko arashikiriza ivyaranguwe mu kiringo c'amezi 6 aheze umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu no gufashanya mu iterambere Albert Shingiro yishuye ku bibazo by'abamenyesha makuru aho yabajijwe ku kibazo kijanye n'abarundi bagiye kuronderera ubuzima mu bindi bihugu ariko badafise impapuro zisabwa n'amategeko canke bagakubagurwa mu bihugu barimwo ico ubwo bushikiranganje buriko burakora kugira ngo bukingire abo barundi. Ibihugu 193 vyemewe n'ishira mu mazu makungu ONU. Nta gihugu na kimwe cemera yuko abantu badafise impapuro ibaranga baba mu kindi gihugu. Nongaho iwacu haje umunyamahanga adafise ivyangombwa nawe nyene birashika agafatwa agasubizwa iwabo. Nico twamaduhanura ugwaruka rwacu ruja kwisuma mu hirya no hino kwisunga amategeko. Abagiye badafise ivyangombwa canke bafise amaviza ahera bagende mugama viza heze bagaruke bongere basabe izindi viza basubireyo bakore bikurikije amategeko. Nico gituma kenshi bamwe bahura n'ibibazo. Mugabo rero tuko turageza kuvugana n'ibihugu bimwe navuze ngo Arabia Saudite yuko dufise amasezerano agenga abakozi bagenda gukorana. Turiko turavugana n'ibihugu vya Gabon, turiko turavugana n'igihugu ca Zambia kugira ngo abarundi bari muri Zambia babeho neza badakubagurwa batagira ivyago afise urudandazo bakora barukore. Mugabo ivyo rero bisaba yuko ibihugu ko ari bibiri bivugana tuzoshiraho vuba cyane umugwi ugizwe n'abarundi no muguzwe n'abahinga baba Zambia kugira twigire hamwe ikibazo c'abarundi baba muri Zambia. Ivyo navyo mu bijanye n'abari muri Afrika y'Epfo mbere n'abandi bari mu bindi bihugu tuguma dukorana n'ubuserukizi bwacu hanze kugira ngo dukingira abarundi bacu. Biri mu kazi ka misi yose k'ubuserukizi tubwiza gukingira abarundi n'inyungu z'abarundi hanze. Iyo bishitse rero ugasanga umwe dufite ingorane tuba twagerageje ingorane n'umuntu biragendana. Murumva rero yuko ubuserukizi bwacu buronke intumbero ikwiye kugira ngo bushobore gukingira abarundi n'inyungu z'abarundi hanze. Nayo ukibazo cyuko ingorane ziri hagati y'igihugu cy'u Burundi na Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'imigenderanire yatosekaye hagati y'u Burundi n'ico gihugu cy'u Rwanda izohava isambura umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro akaba yishuye ko atamuryango utagira ingorane ariko igikuru ari ukwicara bagatorera inyishu ibibazo biba biri muri uwo muryango. Umuryango ujya nta muryango uri ingorane zamaho mugabo igikuru no kwicara hamwe kugira ngo mutorere izo ngorane umuti kugira umuryango wacu ntusambuke. Nibaza yuko ibihugu biragerageza uko bishoboye kugira ngo bize birahura biciye ku rwego hejuru cyangwa rwego rw'abahinga kugira ngo ibihugu bitumvikana bishe kumvikana gusumba. Mwarakurikiranye ibiriko biraba hagati y'igihugu ca RDC n'igihugu c'u Rwanda hariho ibiganiro biriko biraba babicishije ku gihugu ca Angola. Natwe rero igihugu c'u Rwanda murazi yuko vyarashitse tubana nabi kuva cagihe 2015 haba abantu bashatse guhirika ubutegetsi biciye ku nguvu mwico gihe kubera bamwe baci bahungira mu gihugu c'u Rwanda vyaratumye imigendane yacu itosekara. Ubu rero cyo dusaba igihugu cy'u Rwanda nuko cyo duha abarundi bashatse guhika ubutegetsi baba mu gihugu cy'u Rwanda babaduhe kugira ngo barengutswe imbere y'intahe. Urazi yuko baravuga yuko kugira umuntu atitorera umuvyeyi ntiwitorera umubanyi yaba mwiza yaba mubi mugwiza kubana kuko azokwamara ingaho umubona n'abakubona mugwiza kubana. Rero cyo gituma hakenewe yuko turonka inzira kugira ngo dukemure ibibazo byacu. Nkibaza yuko bizokunda n'ikintu cy'umwanya gusa. Nibaza rero yuko atangorane misiri imbere kumbure ibihugu byacu kandi bizoshobora kumvikana kuneza y'abene igihugu. Umushikiranganje arongera agasigura igituma amasezerano yo guhanahana abakozi hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu ca Gabon ataraja mu ngiro. Gushira umukono ku masezerano n'igikorwa kimwe hanyuma kuyashira mu ngiro n'ikindi gikorwa. Kugira amasezerano aje mu ngiro birafise inzira bifata. Biraca mu namashikiranganje
inama shikiranganji ikabirungika mu nama nshingamateka na nkenguzamateka gushika naho bishikira umukuru w'igihugu kugira ngo abishireko umukono. Urumva rero yuko bifata imisi. Umunsi rero igihugu cacu nyene cyo bari umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi azo yamaze gushira ku mukono, hanyuma n'ico gihugu nyene ca Gabon umukuru w'igihugu ca Gabon akayamaze gushira ku mukono muri aya masezerano, niho tuzotangura rero guca dushira mu ngiro neza na neza ayo masezerano hagati y'igihugu cacu hamwe n'igihugu ca Gabon mu bijanye no guhanahana abakozi. Ivyaranguwe mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bikaba byari bishimikiye ku nkingi zitanu arizo: umusaruro mu bijanye na politike y'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, uko leta y'u Burundi ikorana n'abarundi baba mu mahanga, kuronderera ugwaruka rw'u Burundi akazi mu makungu, ibikorwa byakozwe mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu hamwe no gufashanya mu iterambere, hamwe n'ivyagoranye muri ubwo bushikiranganje mu gushira mu ngiro ivyo bwari yemeje.